ndabahaye mwiriwe mwese muriko murakurikira ibiganiro vya Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka iradio mushobora kuyumva ikibiriraho amasaha 28 kuri 28 kandi uri munsi mushobora kuyumva muciye kuri YouTube ni kuri wezi3 akaburungu Radio Peace FM akaburungu.com. Turi kwigenekerezo rya 16 ntwarante umwaka wa 2025 amakuru twabateguriye ahagaze kuri zino ngingo zikurikira. Umukuru w'umugambwe IPD Zigamibanga Shovino mu Rwengezo avuga ko umugambwe arongoye utewe impungenge n'akigoro ka leta y'u Burundi mu bijanye no kunagura imigenderanire n'igihugu c'u Rwanda ko hoba hari umugambi ugayitse leta ya Gitega ishaka gushikako muca mu vyumva mu kanya. Imyidogo ni myinshi ku mukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito akaba yidoga avuga ko ikibazo c'ikena ry'igitoro mu Burundi giterwa na bamwe mu bagwizatunga batuma ko igitoro n'amafaranga y'agaciro bagaca babinyegeza mu mazu yabo kugira leta ibandanye ihahombera navyo twabibateguriye. Mu ntara ya Rumonge naho havugwa abantu babiri bamaze gucibwa amaboko umwe anahasiga ubuzima ibiteye umutima uhagaze abanyagihugu bo muri iyo ntara navyo mukanya umuca mu vyumva. Amakuru twabateguriye saya gusa tubafitiye n'ayandi avugwa mu bindi bisata agumana na jewe Jean d'Arc Gikundiro ngenda yabashikirize nkabandi ko ndafashwa mu buhinga bw'ivyuma na Chanel Ntiharizwa kaze mwese mwidoni. kubera ko mu ijambo ry'Imana hari ahantu handitse ngo nta kuganza kutava ku Mana. Burya butegetsi bwa CNDD-FDD Imana irabuzi uko yabitemera ko baba bari ku butegetsi bari kuba bahari. Rega ntitware no akantu mu confond de pareshon ntimucanga ibintu ditwanka kwizera ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nirivugwe na Satani cyangwa rivugwe n'umuntu rizoguma ari ijambo ry'Imana. Naho rero tugira kiti ivyo bafashe byo gusenga barazi ko bariko barahenda Imana barazi ko bariko barayibesha. Imana ntibeshwa woroha gufata abantu ukagahita abashikirangaji bose ukabatwara ukabamara indwi yose cyangwa imifita cyangwa umunsi umwe nta bintu bafite bakora zotuma batunganya igihugu kikava mu kene. Ndongera bivuze ko ingoma ya CNDD-FDD igiye gukongomboka mu Burundi ntizongera kubaho. CNDD-FDD umugambwe utazokongera kwitwa umugambwe mu Burundi ku buryo bazohora bavuga ngo harabaye CNDD-FDD yakozeho na bwo. Hari umupasitori aje ku mazina ya Madogo Israel w'umunyekongo yahora aba muri zone Buterere aheruka kunyuruzwa. Yakuwe mu muduga unguruza abantu ubakuye muri Kenya usanzwe uca mu gihugu ca Tanzania na igihe yafatwa akaba yarageze Ikobero. Yakuwe muri uwo muduga wenyene hari mu ndwi iheze ku munsi wa gatanu nayo gushika n'ubu akaba atanumwe azirengero ryiwe. Umuryango wiwe gushika ubu ukaba ufise ubwoba ko atakiriho inyuma yo kuzunguruka mu busho bwose bakabura uwabo. Ku mutumba wa Mureba haratowe uruyoya rumaze indwi zibiri rutawe na nyina ahejeje kurwibaruka rwaciye rushingurwa nayo nyina atabwa muri yompi. Abakenyezi baho eka mbere n'abajejwe intwaro n'umutekano bariyamiriza uwo mwigeme bagahanura abandi kwigenza rufasoni no kudakora icaha co kwica mu gihe bishitse bagasama inda z'indaro. Vyinshi kuri iyi nkuru na Albert Mahiki. Uwo mwigeme yakoze ibidakorwa hakica umwana yavyaye no ku mutumba Mureba komine Nyabihanga ni mu ntara ya Mwaro. Kuko amakuru ava muri komine Nyabihanga bimenyesha uwo mwigeme mu gihe abatari bake bari bazi ko afise imbanyi mu nyuma barabonye ko atayagifise baca barikeka ko yoba yarayikoroje akaniga umwana. Indwi yararumanye ariko arakorwa amatohoza Nyamiramabi abajejwe intwaro
barakorana. Uwo mwigeme nyene w'imyaka itarenga 24 kubera akandamijwe n'abajejwe umutekano araheza arerekana iyo yamushize inyuma yo kumwibaruka gaca amuniga. Igenekezo rya 10 Ruhuma mwaka wa 2025 niho yaca ahagarikwa hatabwa muri yompe kugira hazoshirwe imbere y'intahe mukubite mu gahanga narya amategeko y'u Burundi ategekanye umunyororo w'ubuzima bwose kubakoze bene ivyo vyaha vyo kwica. Abajejwe intwaro muri komine Nyabihanga batera akamo abavyeyi kuganira n'abana babo kuva bakigera mu bigero ngo iyo bishitse bagatwara inda z'indaro naho bakabakurikirana bakabajana no kwa muganga kugira baharonkere inyigisho zitandukanye. Nayo abakenyezi bo muri yo komine ya Nyabihanga basaba inyamiramabi kubandanya amatohoza kugira n'uwamuteye iyo nda amenyekane ngo kuko birashobora gushika kuba ari we yoba yaramufashije gukora ako kabi kabishe. Basaba kandi amashirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi n'abigeme kuza bararosa inyigisho abigeme ngo kuko hariho benshi bagwa mu isanganya kuko utamenya. Albert Maheke urakenuye. Ubutunzi imyidogo ni myinshi ku mukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Yidoga avuga ko kuba hari ikena ry'igitoro mu gihugu arongoye ari kubera bamwe mu bagwizatunga batumako igitoro n'amafaranga y'agaciro mu kinyegero bagaca babishira mu mazu yabo kugira leta ibandanye ihomba. Ibi abivuga ahanini afatiye ku gitoro cinshi cane giheruka kwinjira mu Burundi inyuma y'amasaha make akabura iyo gikamanganiye. Krista Eramahoro niwe yaduteguriye inkuru. Iryo bura ry'igitoro ribandanya kuba kananira abahinga mu Burundi gushika n'ubu nta muti witezwe. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye Evariste atwara Burundi muri kino gihe akaba bandanya avuga ko kubura igitoro biterwa n'abakinyegeza. Ni mu gihe aheruka kuvuga ko mu mezi anaheze iritiri miliyoni 31 zanyurujwe zikaburirwa irengero kandi zari zashitse mu Burundi. Ico kibazo c'ibura ry'igitoro Evariste Ndayishimiye akaba yakigarutse ko mu nama yabaye ku igenekerezo rya 21 na 22 Ruhuhuma umwaka wa 2025. Ni mu gihe yariko avuga ku bijanye no kurwanya igiturire. Ibiharuro byatanzwe na Evariste Ndayishimiye ico gihe bigaragaza ko ishirahamwe gishinze ivy'igitoro mu Burundi Sopebu naryo rifise ikibazo c'amaritiri miliyoni 19 za mazutu n'imiliyoni 12 za essence. Mw'ijambo ryiwe Evariste Ndayishimiye yari yashikirije abarundi mu minsi iheze yari yavuze ko iki kibazo agiye kugifata mu minwe hakarondega uburyo bushasha bwo kuvyitwararika mu kurondera inyishiramvye izotuma abarundi basezerera ikena ry'igitoro ryigize ndanze. Ico gihe nyene Evariste Ndayishimiye kandi yavuze ko abiyita abagwizatunga barikoresha mu nyungu zabo bwite bagatuma igitoro mu kinyegera aho gukoresha uburyo bugezweho bwa igitoro pass mu nyuma bagaheza bakakinyegeza nk'uko basanzwe babikora ku mafaranga y'amadevize. Aho yarongoye igihugu c'u Burundi akaba n'umukuru w'inararibonye w'umuganga uri ku butegetsi CNDD-FDD yemeza ko ayo mafaranga y'agaciro n'ibitoro binyegezwa mu ngo zabo biyita bigwizatunga ibiheza bikongera ibura ry'igitoro n'ayo mafaranga y'amadevize mu gihugu. Ndayishimiye akavuga ko hakwiye kubaho uburyo bwo gusaranganya igitoro kibonetse ku banyagihugu bose atakuvangura hisunzwe ka mwana wa mama. Akemeza ko ari bimwe mu byofasha mu kuronka inyishirambye ku kibazo c'igitoro mu Burundi. Krista Eramahoro mu ntara ya Kigoma mu gihugu ca Tanzania ku bwa Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka. Krista Eramahoro urakenuye. Tugeruke muri politike gato aho umugambwe IPD Zigamibanga utewe amakenga n'imishikirano iriko iraba hagati ya leta y'u Rwanda hamwe n'iy'u Burundi. Muri IPD Zigamibanga babona ko ayo haramayeri ya CNDD-FDD yo gushaka kuzofatira abanyarwanda mu Burundi mu gihe imipaka yofungura bakaja i Bujumbura. Leta y'u Burundi yarungitse abasirikare batari bake muri Kongo guhonya ubwoko bw'abanyamurenge kandi barabishitse ko naho bitabaye uko bavyifuza. Ivyo bigashikirizwa na Shovino Mugwengezo atwara umugambwe IPD Zigamibanga. Tumutegabiri. Ikintu kimwe CNDD-FDD izi kandi ishoboye mu buzima no kwiyumvira kugirira abandi nabi, kubamerera nabi, kutabahusha. Uwo umugambi ukomeye cyane wa CNDD-FDD kuva iri ku butegetsi, kwiyumvira ukibi irabishoboye cyane, irafise ubuhinga ngira isi yokorera ko siko
itosubira kubaho. Nico gituma ibi vy'imishikirano igira ibe canke yatanguye tubibonamwo uruyeri, kuko u Rwanda ntibwigeze bwugara imbibe zago n'Uburundi. N'Uburundi bwafashe buriyumvira yuko bwugaye imbibe zabwo u Rwanda ruzomererwa nabi, rurugara imbibe u Rwanda rubisanga uko nyene. Ariko rero ico kintu cyo kugura imbibe muri PD turabona ko kirimo igiharuro. Ico giharuro sekindi rega Ndayishimiye yararungitse ingabo z'u Burundi muri Kongo, azirungika gukora ikibi, gukorera abo batiyumvamwo, abo bamaze imyaka bahiga no mu gihugu kubasanga hari, ariko mu bwoko bw'abanyamurenge sagaseseshwa rumuri barakoze ibintu bigayitse cyane, naho mu nyuma vyahavuye bihinduka. Uno munsi arabasora benshi bari muri Kongo bafashwe nk'indohe, ni benshi biravugwa turavyumva. Rero igiharuro muri pede tubibonamwo two turagabisha abanyarwanda n'u Rwanda nuko iyo migenderanire igira ifatire ku mbibe yoba igamije yuko abanyarwanda bavukiye mu Burundi, bakurira mu Burundi, biga mu Burundi, bubakana n'abarundi, baba mu vy'ukuri nk'abanyagihugu b'abarundi. Uwo munsi ko Uburundi bugaye byarabakozeko, kuko igihugu cy'u Burundi cyari kimeze nk'igihugu kire kabiri cabo, ko babugariye ko rero barafise nkumure inkumbu zo gusubira kubonana nabo bakuranye, gusubira kubona aho bavukiye, bishaka gutuma ndetse bafata n'intumbero yo kuja mu Burundi ku bwinshi. Aha rero ikiri nyuma muri pede turiko turabibonamwo igiharuro c'uko abo bantu ejo bagafatwa. Rero abo bantu ngo n'abantu bafashwe bari baje gutera Uburundi, bari baje kubangamira umutekano w'Uburundi. Siko Uburundi buzoba buronse icitwazo cyo kurondera ibiganiro kugira ko bitwa ko abanyarwanda bafashe muri Kongo kandi bafashwe na M23, n'abazo baronse icitwazo kugira bibagize amabi yose bakorewe muri Kongo, bibagize ingene abarundi barungikwa hariya abenshi ata experience bafise uburambe, barungikwa kuja kwicwa kandi bazi ko bazokwica mugabo wewe akabarungika mu ntumbero gusa yo kwegeranya amahera ku bwinshi. Ibi rero azobaronka umwanya wo kwibagiza izabaye n'ibindi vyabaye vyinshi mu gihugu cyacu. Rero gaha ipedyagiye gabisha barabe neza ni habi igiharuro mu nyuma y'ivyo bintu, kandi uko u Rwanda cy'u Rwanda nizo bari bayijyambere wonyene mu myaka ingahe iheze 3 iheze yararungitse intumwa ziwe ngo bashaka kunagura imigenderanire myiza n'u Rwanda. Ivyakurikiye abarundi turabizi, nta numwe biyobewe. Rero tinya ko ivyo bintu biramutse bibaye hashobora kuba ico giharuro c'ubugizi bwa nabi kizoba kigamije kwiha agaciro ngo nabo barafise ababo bafatiwe aha. Rero nakabu ipedi yari kiratera kuri ivyo bintu burya butegetsi abatabuzi n'ubutegetsi burangwa n'ikinyoma. Uwo akaba yari umunyepolitike Shovino Mugwengezo atwara umugambwe IPD Zigamibanga. Haheze imisi hibonekeza ibintu bitamenyerewe biriko biratera ubwoba abanyagihugu, aho umuntu umwe amaze kuhasiga ubuzima uwundi akabikimuga. Ivyo vyabereye mu ntara ya Rumonge, aho muri uku kwezi kwa Ntwarante hamaze kwibonekeza abagera kuri 2 bashiwe amaboko, umwe muri bo akaba yarahasize ubuzima, uwundi nawe akaba ari kimuga. Inkuru ya Claudine Ndayishimiye. Iryo bara ry'abantu bahohoterwa muri ubwo buryo rimaze kwibonekeza mu kiringo kitarenze indwi imwe, aho abagabo 2 baciwe amaboko, umwe akasiga ubuzima, uwundi muviramo ubumuga gushika ubu akaba afite ukuboko kumwe. Byose vyabereye ku mutumba wa Kinga muri komine n'intara ya Rumonge. Nayo gushika ubu ayo makuru akemeza ko abo bose bahohotewe arabikekaho ubusuma. Bose bakaba bafashwe ku magerekezo ya 6 na 12 Ntwarante, ariko guca bacibwa amaboko muri abo uwitwa Vincent Kuriyo yaciye hasiga ubuzima, uwo akaba yakomoka mu ntara ya Gitega. Uwundi munyagihugu yafashwe agacibwa ukuboko. Amasoko yacu cyo kimwe n'ababibonye bavuga ko bamusanze mu kidengeri c'amaraso ariko batinya kumwegera. Abajeje mu ntwaro barahageze bacamujana kwa muganga akivirirana. Abanyagihugu bakaba batekewe n'ubwoba kandi bakaba bafite n'amakenga kubwo bugizi bwa nabi uriko buribonekeza kuri uyu mutumba wabo, aho bavana umuntu mu yindi ntara bakaza kumwicira aho canke bakamugirira ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Naho biruko hari ayandi makuru avuga ko hoba harimo n'imvo za politike, bakabivuga bafatiye kuri uwo yaciwe ukuboko akuwe mu ntara ya Gitega. Narirya abo bicwa bagizwe ubusuma atatonga rihezwa ngo ryerekane baba bafatanye.
giteye amakenga kandi abanyagihugu nuko batamenya impamvu ivyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi bubandanya bwibonekeza na rirya tamatohoza akorwa kugira hamenyekane abakoze iryo bara canke imyidondoro yabo baba baciwe amaboko. Abanyagihugu bakaba batekeye n'ubwoba kubera uwo mutekano muke muri iyo ntara, na cane cane ko vyimonogoje kandi bikaboneka ko ababikora ari bamwe naho bataramenyekana. Umwe mu bakurikiranira hafi ibibazo bibera mu ntara ya Rumonge atashimye ko umwidondoro wiwe umenyekana, yabwiye uruganda rwa Radio Peace FM ry'ugwaruka ko ibiriko biraba mu ntara ya Rumonge bifitanye isano n'amatora, kuko buri gihe iyo himirije usanga hari bamwe mu mugambwe uri ku butegetsi bakoresha mwene ubwo buryo mu ntumbero yo gutera ubwoba abo batavuga rumwe mugabo kugira ngo ntibakurikiranwe bagaca bashima kubagiriza ubusuma. Nawe Claudine Ndayishimiye ndagukengurukire. Imyidogo ni myinshi mu bakozi ba leta y'u Burundi bidogera umushikiranganje abajejwe ko ariko abanyaga utwabo abicishije mu gushiraho iyindi nomero ya konte, amafaranga bakatwa buri kwezi yitirirwa kwiyunguruza azoza arashirwaho narirya n'amasezerano ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi bwegiriranye n'ishirahamwe ryo kunguruza abantu n'ibintu atigeze yubahirizwa, aho buri mukozi wese yari kuza yiyunguruza atonze ku kazi n'iryo shirahamwe. Inkuru ya Odase Kaburo. Abo bakozi bidoga bavuga ko bariko bakatwa amafaranga kandi ishiramwe Van Transport rifitaniye amasezerano n'ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi butabunguruza nk'uko bwabyiyemeje, bo bakabona ko bariko barasahurwa utwabo izuba riva. Ayo mafaranga bakatwa ku mishahara yabo ya buri kwezi arenga miliyoni 10 z'amarundi, babona ko yarakwiye gusubirana beneyo bitewe nuko ibyo kunguruzwa n'ishiramwe Van Transport bisa byananiranye, bakaguma bikora ku mifuko yabo kugira bikunde ko batonda ku kazi kabo ka misi yose. Ku bwabo bakabona ko bariko biga inshuro zirenze imwe bivanye nuko barinda kwikora kuri duke bari basigaranye bishura uburyo bwo kwiyunguruza, kandi bama bakatwa n'ubushikiranganje bubajejwe buvuga ko ari ugukurikiza amasezerano bafitaniye n'iryo shirahamwe ryitirirwa kunguruza abakozi. Ibi bakabibonamwo amanyanga avanze n'ubusuma, kuko bitumvikana uburyo umukozi akatwa amafaranga yitirirwa kumwunguruza kugira ashike ku kazi ariko ntabihabwe, akarinda kwikora ku mufuko wiwe akabona gushika aho akorera co kimwe no gusubira iwe inyuma y'akazi. Aha ni mu gihe ishiramwe Van Transport ryo ryemeza ko amasezerano ryagiraniye n'ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi mu Burundi ryo ryama rivyubahiriza ukuri kwamye. Ikiritera ingorane kigatuma abakiriya baryo bidoga aribo bakozi ari ikena ry'igitoro, naryo rikaba atari akarabumwe. Ibi byose abakozi bari bagenewe kunguruzwa n'iryo shirahamwe ntibavyerekwa, bo bavuga ko ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi bushobora kuba bufitaniye ayandi mabanga n'iryo shirahamwe ryunguruza abantu n'ibintu, kandi ku nyungu z'umushikiranganje Veniste Muyabaga atari ku nyungu z'abakozi. Atari ibyo naho ayo masezerano akwiye guhagarara canke hakaza harugwa imisi mu kwezi Van Transport itakoze ico ijejwe, amafaranga yakaswe ku mishahara yabo agasubizwa. Ikindi kibatera amakenga n'uburyo umushikiranganje amaze kumva imyidogo yabo arongoye hakubatega abiri, ahubwo yaciye yihutira guhindura ikonti y'iryo shiramwe Van Transport yahora icishwa ko ayo mafaranga yuguruwe muri banke y'ubudandaji Bankobu. Ubu ayo mafaranga akatwa ku gahimbaza musi k'abakozi akaba acishwa mu ikonti shasha nimero ubusa 150 80 255 ubusa itazwi n'amategeko yuguruwe mu bank CRDB ku izina ry'ishirahamwe ry'abashingwa manza Jaran Advocate and Co. Bivugwa ko umushikiranganje Veniste Muyabaga afitaniye ubucuti budasanzwe n'abarirongoye. Abakozi bakaba batumva kandi ingene umushikiranganje yabikoze atawe agishije inama atanisiguro atanze. Bakavuga kandi ko n'ugerageje kubaza imvo zamuteye gukora ibyo haguhabwa inyishu ibereye, ahubwo aca agirwa ko iterabwoba na bamwe mu bagize akagwi kumva kimwe n'uwo mushikiranganje ibyo ariko arakora ku nyungu ziwe
ziwe n'izabo basangiye uwo mugambi. Ku ruhande rw'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi mu Burundi bo bavuga ko ibishikirizwa n'abakozi ari ibinyoma gusa, akemeza ko amasezerano bafitaniye na Van Transport yubahirizwa ukuri kwamye, ikitokorwa ari ukwishuza amafaranga aba yatanzwe kandi ishirahamwe Van Transport ritakoze akazi karyo bitewe n'ibura ry'igitoro, ngo kuko iyo kibonetse Van Transport riza kunguruza abakozi atabandi bantu ryunguruje uretse abakozi bonyene. Abagenewe kunguruzwa bo ntibumva iyo siguro y'umushikiranganje wabo, ahubwo nyabuna basaba abo bose bafise ububasha kuri uwo mushikiranganje kumutegeka gushiraho umugwi wigenga wokora amatohoza kuri ubwo bunyonyezi ariko arakorera abo ashinzwe, bongere kandi barenganure abariko bararenganywa, bahagarike ako karenganyo, basubizwe amafaranga yabo bamaze igihe basahurwa kandi badasiba gutabaza. Nawe udaseka buronda gushimire nino ngaha kuri iyi nkuru dusozereye ko amakuru twari twabateguriye. Ndabashimiye mwese mwayakurikiranye kuva mu ntango zayo, ntibagiye Chanel ntiharizwa yari karamfasha mu buhinga bw'ivyuma, nayo jewe Jean d'Arc Gikundiro nariko ndabashikiriza. Mu nkundire duhana isango ku munsi w'ejo na gahwana.